kitagukoze ku mutima ndabizi ko ari ubuhemu bw'umuntu yego yarampemukiye deja nk'umugabo wawe agufasha akakwambura impuzu akagufotoresha amafoto yego papa wawe akabona ubwambure rwose ninya kubivuga bw'iwawe uri umumama deja kubera kuko iri umwana mutoya ukuntu nkaja ndaba umwana wanje je mfise abana barebare gutyo je ndi mugufi kuri bo yego turi kumwe umengani basaza banje umengo muravukana urazi impamvu ntari kumwe nayo ntari kumwe n'umuntu cyawe noba ntari kumwe n'undi mugabo cyangwa undi mutipe narataye icizere ku bantu b'abagabo nkaca nimvura byo ndi nacamwo cya numva ubwoba nuwo turi kuba cyangwa ati ona Tosha guhagarika gatoya ko ndumva hari ibintu ko biramvuruga mu mutwe yego kandi akunda umuntu arantahura baranahura abantu benshi yego ko je ndi happy ndi umunosi biraboneka sinshaka ikintu na kimwe mu buzima kimvuruga afanse gusaba divorce ibintu byavuye kuki nase gusaba divorce ku mpamvu z'abana navyaye navuga ati nasaba divorce ubu kuko umugabo yarayishatse cyane yego mugabo ubu nanje ndiko ndayimusaba yaranze beshi bari hafi yanje no yego hariho Nduwayo Aberi hariho Fanny Lavine hariho Mimi Mireye hariho Mutoni Ornella yego abo bantu ni nabantu banshika ku mutima cyane Hello bakunzi ba Achieve Your Dreams turabaramukije bivanye naho muherereye ku isi turabashimiye ukuntu muguma mudukurikirana hari abamaze kutwereka urukundo aramaze kugira subscribe like and comment murabona ko imbere yacu dufise umutumire adasanzwe umumama ahumuye ikizungereza urabona ko ari na mwiza rero turamwakiriye kuri TV zacu mama karibu cyane murakoze cyane kunyakira urakoze cyane murabona kuko atwenga ari umuntu ataryohewe uyu munsi rero twagomba mwibwira abantu badukurikiranye amazina bamenye umuntu tugira dukoresha ikiganiro uwo ari we ndi umudamu w'abana w'imisore 3 yego nitwa Nibizi Fabiola yego ariko benshi banze kuzina rya Aisha murakoze cyane none ko tubona usa n'umukinyi wa filime mwamuvukana ndakunda ibintu bya filime kandi mu bantu batangukina amafilime ubwa mbere ndi mu bambere en fait unawe urakina filime cyangwa urabihagaritse narabihagaritse narakinye filime izana uraza abantu bakera yego bavuga ngo ugiye mu bintu n'ibiki babonye na intuzi uri kurakina yego cyamaze ndabihagarika ariko ubu yego natangoye Okay murumva yuko afise impano idasanzwe turiko tunanamuraba turabona ko ari umumama ameze neza cyane afise igipindi none muri izo filime ni bande bantu bongaha muri bakina filime mwa muzinanye ushobora kutubarira abakinyi ba filime beshi bari hafi yanje no yego hariho Nduwayo Aberi hariho Fanny Lavine hariho Mimi Mireye hariho Mutoni Ornella yego abo bantu ni nabantu banshika ku mutima cyane nabandi barahare ko sico kwavuga cyane beshi gose bariho abaririmbyi beshi none abo mwamenyanye gute eske muri entertainment ya Buja Flavor uriyo nawe kuko tukumenyere cyane muri entertainment why uziranye n'abantu bene abo bakomeye cyane turaziranye ko ndabakunda mba hafi yabo cyane gose nkunda ibikorwa byabo nkabikurikirana cyane nkabana hafi yabo nkabigatuma menyekana beshi abantu beshi banzi ko genda umukinyi wa filme yego ko bambona mu bibanza byinshi by'abakinyi ba filme kasha bibaza ko ndi umukinyi wa filme ariko ni kwa kundi gukunda ikintu n'ikintu kiri muri jeo deja ndi umuririmbyi wo muri Eglise naho ntarasohora indirimbo ziwanje yego ndakunda urumva ndakunda abarundi bacu ibikorwa byabo cyituma namba ndi kumwe nabo hafi okay turazi neza yuko hari abantu bakunda aba star cyo kimwe nawe ko wavuze ubakunda mugabo kubabona biragora wewe bigenda gute kuvuga ngo ubabone muhurira kuko urabasupportinga bigenda gute muravukana bigenda gute kuvuga muhure ari tuvukana ntitunazine benshi bava mu zindi ntara zitandukanye yego kuko ndavyitaho kuko urazi reka kwanza ndakumvuge gutyo abantu bitwa ngo na ba star mu Burundi keshi nibitaho abantu bari inyuma yabo bisaba wowe kugira effort kugira umwiteo kugira bone ko umukunda hari n'ushobora kwereka ko umukunda cyane ariko akabifata ibintu bisanzwe
ni ibintu bikunda gusitazana cyane benshi bakunda kumbaza ico kibazo kuko muri hafi ya naka ya naka yego nifise effort ndabishamo effort nini kugira mbe hafi yiwe kugira ndamwige ndiko ndabiga kugira bameze nanje ejo myaka 5 cyangwa 10 sigaje nzobe meze nkabo. Wow, nababare ko twazanye mu mama afise courage n'umwete mwinshi. None ikibazo mbaza ko tubona abantu bo ngaha nyine aba nyine twita abastar bagara ku bantu wanda kuma wayi wewe wabishikire ko kibatakugaye ko novuga ngo n'ubuntu bw'Imana n'amasengesho menshi. Urabasengera rero? Vraiment ndabasengera. Wow, urakoze cyane turabashimiye. Rero reka tuje mu kibano canke se en couple. Turabona yuko uri umumama mugabo tubona nta mpeta wambaye ni ukubera iki wayibagiye byavuye kuki? Sinda yambaye ariko ndi mariye amaze imyaka 11 atari kumwe n'umugabo kuko nta divorce ndagira birakugora gutahura. Biragoye cyane gose. Ndi mariye kuko sindagira divorce. Yego ndakunda. None tukiri ngaho nyene nturagira divorce uwo nyene mutaragira na divorce nawene yazanye yundi canke naracarindire nkuko nyene arabana n'umudamu babanye maze 11 nabo bamaze imyaka 9 babana ari yubuhabara ntayishizemwo kuko mvuga iyo maze babanye mu nzu. None ikibazo nje ncanimvira muri jewe wewe yaciye azana yundi wayi wewe waciye ubwumuko canke nawe ufise uwundi mutipe muri kumwe? Oya nino birebire abatipe ntibabura abatipe baruzuye maze kuba usesuka ku maso gumubona bwana buguma bunza ngwahisha ndagukunda. Iyo ngiye kuraba rero nk'umusore ajya kumbwira ngo ndagukunda nkaje ndaba umwana wanje je mfise abana barebare gutyo je ndi mugufi kuri bo turi kumwe cumengani basaza banje mengo muravukana urazi impamvu ntari kumwe nayo ntari kumwe n'umuntu cyawe no bana ari kumwe n'undi gabo cyangwa undi mutipe narataye icizere ku bantu b'abagabo ako sindabanka ndabakunda ko nta cizere ndabafitiye tosha kwa turi na kumwe tutango turi yakunda ishe turavugana ariko ngumana bwoba bivanye n'ibintu nabonye kahise kanje urumva bigarutse birankomeretsa biratuma fata umwanya hari kihe mpora niyumvira ku buzima havuga ati none kuri gaze bashobora Aisha rongogwa nkumva naho basani bacu tugendana Aisha solewe urumva nkaca nababwira ati nkaca nicara nko mu nzu ndumwe abo bantu nibiki nkaca nimvura byo ndina camwo ca numva ubwoba nuwo turi kuba cyane ati ona tosha guhagarika gatoya ko ndumva hari ibintu ko biramvuruga mu mutwe kandi akunda umuntu arantahura baranahura abantu benshi ko je ndumu happy ndumunosi sinshaka ikintu na kimwe mu buzima kimvuruga mbonye ugiye kumvuruga ndaguha distance nkabaho ubuzima bwanje. None ivyo bintu vyagusitaje kugeza naho umara iyo myaka yose utararondera undi mutipe turazi ko umuntu yigeze kubaka bigoye kuvuga ngo guma ari wenyene cyane cyane urazi ko bigoye nyene. Ikindi kibazo bansubiza ico ncanda kubaza ikindi kijanye n'ico nyene biragoye cyane biragoye kandi bishobora baki bifatanye n'amasengesho urazisenga cyane biragoye sinzi ngene no bisigura ni ikintu kigoye cyane kuba umaze kubaka ugasubira mu rugo kicara ariko birashoboka ahandi bivanye n'ukungene wakomeretse hari ibintu cyamwe bikagukomeretsa bigatuma uvuga ati kintu nagisubiramwo ubonzo cyamfa bica bifata ukarondera ngene wowe nyene bishobora bakendi bazayisha nawe kugira bishobore habaye mw'Imana niyo yamufashije. None ico kintu ni igiki mwapfuye n'umugabo bigezera naho umugabo wose umubona ukumva nyene nakoba muri wewe ukumva umushitsi? Ndagisiguriye gutega basha ndibaza tuzogifatira undi mwanya ko ni birebire twohera hamwe yatubarira ikintu kimwe conyene cyagukoze ku mutima ndabizi ko ari ubuhemu bw'umuntu yarampemukiye deja nk'umugabo wawe agufasha akakwambura impuzu akagufotoresha amafoto papa wawe akabona ubwambure bwose niyo kubivuga bw'iwawe uri umumama deja kohera kukiri umwana mutoya ufise abana ufise n'abana deja umva
nawe nk'umu journaliste uco byifatamwe gute none umugabo aracidegemvya gukora ivyo bintu none niwe watumye aguma yidegemvya canke byavuye ku imiryango niyo yafashe dusira avuga ati agiye kuborera mu roko n'ubundi abana bariga bagira abana bacu biga amashure akomakomeye yoca bikugora imiryango yamubwo kubwiwanje ubukirisu mwe bwango ubukirisu kubushira pembeni nahari cyamengana nabushize pembeni ko nabwimbwe nibikunda arafungwa ariko nabunye atakamari degemvya araho kandi n'umugenzi turaganira cyane turanakundana n'umugenzi umuntu akoreye ivyo narahariye ijambo ry'Imana ritubwira ngo duharire wala aya numva ko unakijijwe rero reka tuje ku musozo w'ikiganiro rero ikibazo nce nibaza ko numva umugabo yakubabaje cyane nta mu ex wigeze ubwira uvuga ati burya narihenze nigendera kujya mu ex wa mbere nta mu ex we wigeze ariho kandi rero umuntu akwitayeho si ujako nari ifise umuntu bakorara nyene mu kiyangayanga yari ahari kandi yarankunda niwe yankunda mbere kurusha n'ujya wundi ariko nanje sinamukunda cyensanga nkundo yo none ushobora kubwira iki ugwaruka rudukurikirana ruri mu nkundo mw'iki gihe kuko turabona ari abantu baje mu nkundo bakira abanyeshuri bagaca bigenda nabi ugaca usanga batwaye amada n'ibindi abo bantu ashobora kubabwira iki nk'umuntu amaze gukura ego ndashaka kuvugana mvugira n'abana banje ko nabone barageze mu bigero barakundana ndabizi naho bataba babimbwira so shaka ko umwana wageze muri myaka 200 abakuze kino hanura abantu bubu nukubanza ukiga umuntu mugikundana de abantu bubu bafise ibishobisho na rukundo meme tabafise abantu bubu si bimwe by'iwacu byake twe twari dufise urukundo abantu bafise ibishosho namubonye ko afise imodoka kubera afise imodoka reka tuvume nawe dukundane ntibarabe kwanza meme ta fondation shakura umuntu ati none umuntu abahe umuntu akora iki ejo nitwagwa mu kibazo tuzokwifasha gute bizogenda gute ugwaruka gubure ntibabira ugwaruka gurukunda ibintu biguruka bishushe umva bari hejuru urumva ntibaharura ati reka turabe hariya mu muzi ingene bizogenda ni usanze ugwaruka gubu muri imisi rugwa mu bibazo bitandukanye uratwara inda agiye kuyikorora arafuye umusore agiye kurikira kubera ibindi bintu hari ikindi kintu mutazi ubu umusore ashaka kuba akundanye n'umukobwa kacaronka ikindi kimama kingana nka jewe gifisa amahera je nayo mfise ariko ifisa amahera bakakundana kagenda kuri rya mama kazaramuha amahera ashira urya mwana urumva ivyo ariko birica imisore yo muri iyi myaka kaje usanga ibyo musore nawe ko ari cyurya mwana kumva urya mudamu yamugiye ko arafite amahera ntazi ibindi bintu agwaye gushobora kwiza ngo arahari yazizaniye wa mwana usanga abantu babiri ko babigwamwo ari beshi kandi urya mwana nawe bafise uwundi hari akaroro ndafise umwana tubana mu rugo akunanye n'umuntu mugabo arafise uwundi muntu inyuma yo wakunda kandi wa muntu amuzaniye amahera amuhaye 2000 ajya 5 mirayiha wa wundi nagerageje kumubaza ndabanza kuri gukora ivyo bintu acambwira ndabikora kubera urya niwe nkunda kandi urya niwe kazoza kanje kuko urya arafise ahaba urya nawe ntagira ahaba arapanze urya arafise rugo iwabo ngiye kumuharo nasanze afise kazoza mugabo kazoza kiwe agatwara mu bintu bibiri bishobora kumuhitana ariko kimwe gishobora kumugirira neza ikindi kikamuhitana kandi kimuhitana naco nico mbona umengana cyashira imbere cyane kubera rondera ya maronko urumva ko ugwaruka rw'ikigero afise ibibazo cyane gose none ibanga riri mu gituma wihangana turumva ko kumaze igihe nta divorce abandi barasaba divorce kwa ngo bace barondeye kungene baje ku bandi bagabo ndumva we umengo warakomeretse why wanse gusaba divorce byavuye kuki nase gusaba divorce ku mpamvu z'abana navyaye navuga ati nasaba divorce ubu kuko umugabo yarayishatse cyane mugabo ubu nanje ndiko ndayimusaba yaranze ni ibintu biri bitandukanye ndavuga ati hamwe no muha divorce ubu aba bana umwana wa mbere twavanye afise yarafise 12 ans undi yarafise 7 ans undi yarafise 3 ans
akiri bato ndavuga ati aba bana baracari bato hamwe ngiye kumuha divorce abana bo bigwamo ko namwe divorce ibyiwe yaca bigurisha bakabigirana baba Zambia se yararimwo abana gusanga ejo bagiye kugogwa bayi bamayibobo kandi abavyeyi bararondeye cyo ndagiye ndavuga ati oya nta divorce ndaguha na famille yanje mbwa ati muhe divorce kugira muvaneko ndavuga ati jewe narize mfise amashure 10 ko je navuye ndi 10e sinshobora konona amashure je nize ndiko ndayakoresha nta divorce ndamuha gushika no munsi rero mu mwaka weze nagiye kumusaba divorce yavuze imbere y'abacamanza ngo je nta divorce mfise Jefse mandi marié nta divorce mfise n'ubu sindatahura impamvu yo baragize ico kintu nuko abona abana bakuze nabone batagiye kutubaza ibintu n'ibindi kuko je barambaza no bakamubaza hanini mfise abana abahungu barakunda ba mama wabo cyane ushaka kumbwira banyita bashere ngo sheri none gute ngumugabo wari ibintu tunyegeza gutya na gutya gutya abwira ati oya muke ntiharagera dogo turashina atari nk'abasheri nyene menga turabasheri nyene nkabwira ati ntiharagera igihe cyanyu niyo cyagera nzobabwira mugo papa wabo yakomeje kubereka ko je ndi umwana mubi mugo abahungu bafise ubwenge bwishi barambwira ati papa nutwe ko mama hari umwana mubi mama wacu turamuzi kukurusha wewe ko tukuzi kandi nkaho ramwishuye sewe n'ubu ndibaza kira cyamuderanje mu mutwe none umwana akwikanyishuye gutyo ko yarambagije kuri ko umwana myishe gutyo hari ibyo mwaganiriye Tioya bagya n'abasheri banje twiganira iby'iwacu by'uburofu mama shaka ikirato shaka ikandambiri shaka gusohoka imibihumbi 10 sohoke nta bindi birenzaho none abo bana niwe mubana canke bana na papa wabo abana deje bari muri interna bamwe bigaho muri Risevugizo babiri undi ari mu buke mutoyi none batashe bataho bumva biyumvamwe Amfite afite liberté yo kujaho urumva aho bashatse kwa mama ni karibu bashatse kwa papa ni karibu kwa abana bubu bakunda imiduga se wafise umuduga umva hari uwo mukuru arazi kunyanga imodoka cyavuga ati ajengiye kwa papa ganze nanyonge muzubona mu mwanya nshitse ngo mama ngo reka n'ivyi imodoka ti sawa urumva ndazi kibazo jana hari none urafise ivyimviro byo kuzoja ku mugabo canke warabihevye burundu ko tubona ukiri mutoya kandi turabona nk'abagabo mengo baguma baza nubwo kuko urabona turabona uri happy abagabo baraza kandi nibeshi aho ngeze ubwanje ntavyo niyumvamwo ariko Imana kwimanira cya mu bantu imburi zikaza nyinshi bakakubwira byinshi navuze ati umuntu yabimbwiye niyo umuntu turiba aje ngo dukunze ambwiye ati fata umwanya usenge bwaje nafise urudayimoni ruri ngaha ndumva banza ugugurure ruveyo n'abantu niko nabwira birashobora gushika je muri je ntavyo niyumvira nta nivyo numva nshaka ariko Imana ahagiye ko ugasanga ejo ndaguwemvise ati ingo muri mariage murakoze cyane bakunzi ba Chief Dreams murabona ko twabazaniye umumama ari happy kandi atuganira intayiwe reka tugarukize ngaha tuzobazana irindi ntahe rero yimbitse atubare ukungene ibintu byose vyagiye biragenda kubw'ivyo rero urashobora kudusezera abakunzi ba Chief Dreams ubabare akajambo kamwe kugira ngo tuzoce tugaruka ubutaha nobabwira ko ndabakunda kandi ntibibagire kugira sabon kindi naco babe happy ngo natwe turaba happy murakoze cyane bakunzi ba Chief Dreams ciao ciao